iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka ko yariko aravugwa mu bisata vyinshi bitandukanye, harimwo igisata c'ubutungane, igisata c'intwaro ibereye be n'igisata c'umutekano. Murano makuru turaza kugaruka ku bintu vyimonogoje vy'ubusuma bw'abana vyo biriko biribonekeza cane mu gisagara ca Bujumbura. Turaza kandi kubabwira umunyororo umupfungwa aturuka mu gihugu ca Mozambique bivugwa yuko amaze imyaka amerewe nabi cane mw'ibohero rikuru rya MPIMBA. Uyu munyororo turaza kugaruka ku ntahe ziriko zitangwa nabigeze gupfungirwa muri iryo bohero mu nyuma bakaza kurekurwa, ariko kandi bakavuga yuko batazi nico apfungiwe. Turaza kandi kubabwira ingene abakozi b'iperereza bivuga ko hari umunyagihugu bamaze kunyururiza mu gisagara ca Rumonge. Uyu akaba yitwa Eric Manirakiza. Abiwe rero baramutabariza ngo nyaboneka abafise ijwi rigera kure mutabarize. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye vyose. Nkuko tugiye kubitangura kuri no nkuru irabana n'uyu munyororo ari apfungiye mu ibohero rikuru rya Rumonge. Uyu akaba ari umunyemozambique. Uyu munyororo yoba yitwa Onaga Puka, akaba ava muri Mozambique yitwa Nampula Buronde. Ntazi imyaka amaze mu munyororo, ntazi yo asigaje, ntazi na nimero ya dosiye yiwe. Bagenzi we bavuga ko batazi ico apfungiwe, ntibazi ko yoba yaranaburanye agakatirwa umunyororo. Bagenzi we bakaba bamutabariza mu butumwa duhejeje kuronka nubugira buti: mw'ibohero rikuru rya MPIMBA ku Musaga hari umuntu w'umunyamahanga ahagorewe kandi cane, nuko arateye agahinda umubonye, nta numwe azi ivyo azira. Gusa abamuzi bavuga ko yinjiye ibohera ari umuntu umeze neza, ariko ubu aza yaranonekaye, avuga icongereza gusa naco nyene kitameze neza. Uti aha mw'ibohero ari mu murwa wo bita abazirigirisi, no kuvuga abanyororo bayinze baboneka nk'abafise ingwara yo mu mutwe. Naho yamaze kumererwa nabi mu mutwe, aracibuka bimwe mu vyerekeye iyo yava. Avuga ko yitwa Onoga Puka, ko se wiwe ari Obeni Adutino, nyina nawe akaba ari Sabula Jena. Atubwira ko avukana na Hopogi, igihugu avamwo ngo ni Mozambique, intara ya Ntampura, zone ya Buronde. Uyu muntu ntiyibuka na nimero ya dosiye yiwe. Abandi bapfungwa babonye ingene yaje bavuga ko yoba amaze imyaka irenga 5 apfunzwe. Ubwo we ntiyibuka imyaka amaze canke iyo ahasigaje. Ngo bishobora yofasha kugira abacamanza barabe ivy'uyu muntu n'ingene yosubira iwabo, agapfuma apfungirwa iwabo. Ngo ariko icihuta nuko yapfuma ajanwa kwa muganga w'ingwara zo mu mutwe. Nako kandi nkuko nababwiye hari uwundi yigeze gupfungirwa mu ibohero rikuru rya MPIMBA. Ati uwo muntu nivyo najewe ndamuzi koko, mu mwaka w'2019 narapfungiye mu ibohero rikuru rya MPIMBA, namusanzeyo aza yarazigiye. Bavuga ko yari yinjiye mu Burundi ari umushoferi, hanyuma agira isanganya aragonga, arico coba caratumye apfungwa. Ntiyagira aharara, yaryama hanze imvura ikamuhondera aho nyene. Kugira apfungure cari ikibazo. Icibagiwe co nico yambara. Ni mu mutabarize kweri. Abandi benshi bigeze gupfungirwa mu MPIMBA nabo nyene baremeza ko bazi uyo muntu, bakemeza ko abayeho nabi cane. Benshi bavuga ko imyaka apfunzwe irenga cane 5. Bose bakavuga ko afise ingwara yo mu mutwe. Abari Mozambique nabo ngo barakeka ko aya mazina y'uyu muntu atariyo. Uwomenya neza amazina yiwe nawe yoyashikiriza. Benshi bagasaba umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona agaba amabohero ko yarakwiye gufata mu minwe ikibazo c'uyu muntu, ko bavuga ko bashize Imana imbere ngo bo kwibuka rya jambo rizotubera urubanza ngo nari mfunzwe ntiwandavye. Reka kandi ano makuru yacu tuyabandanize ku nkuru irabana n'ubujura bw'imonogoje bw'abana. Kuwa kabiri uheze hari inkuru yagiye habona y'umwana yitwa Aratwenza Alex Lisa, yibwe muri quartier c'Ibitoke mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura.
umwigeme atarazwe mu muryango w'uyo mwana yaje mu ijoro ryo kuwa mbere asaba indara abakozi babigeme yavuga ko ari umukozi wo mu nzu yirukanywe aho yahora akora akaba atagira iyo arara. Bukeye rero ngo niwe yahavuye yiba aratwenza Alex Lisa. Inyuma y'iminsi ibiri atazwi yari aratwenza Alex Lisa yatoye ku biro vya zone Buterere. Amakuru twaronse nuko uwivye umwana yagiye kumubitsa mu muryango uba mu Buterere nabo bamubazuye yamukuye. Uwivye umwana yavuga ko ari umwana wa mukuru we aba mu Bwiza, ahandi akavuga ko ari umwana wa Inasenge. Uko bamubaza niko yaguma yivuguruza, baca bamwaka umwana batangura kumurangisha. Nibwo rero bahavuye bamutwara kuri zone Buterere, nabo baca bahamagara amanomero yari yatanzwe ku rubuga rwa Pacifique ninahazwe, baba baratoye abavyeyi b'umwana. Uwari wivye umwana nawe baramutoye arahagarikwa, ubagaba apfungiwe mu gasho ka zone Cibitoke. Ica mbere catangaje abantu nuko basanze uyu mwigeme kuri Pasika n'ubundi yari apfungiwe mu gasho ka zone Buterere, ngo ni naho yahuriye n'abandi bigeme ari nabo yaragiye kubitsa aratwenza Alex Lisa. Mu gasho mu Buterere yari yitwa Doriane, akavuga ko avuka mu Carama. Mu gasho ka zone Cibitoke yitwa Doriane akavuga ko avuka Igihanga. Ikindi gihindukana imyaka yiwe iyo yari afise ku Pasika so yari afise ejo haheze. Ikindi kandi gitangaje nuko atavuga ico yaragiye gukoza uwo mwana. Bamwe bakavuga ko n'ubundi yaragiye kumudandaza mu gihugu ca Tanzania. Aratwenza Alex Lisa abaye umwana wa kabiri atowe mu Buterere mubo mu bagiye baratabarizwa cyane mu kiringo gito cyane. Ikibazo cy'abana bagoma bibwa, inzego z'umutekano zirakwiye gutangura kucitwararika. Hari abana koko biboneka ko ari ugutakara gusanzwe, ariko hari n'abandi biboneka ko bibwa. Nimwe mu kwezi guheze hari uyundi mwigeme yari yivye umwana mu Kamenge hafi yaho yahoze akora, bakaba baramufatiye muri komine Mutaho mu ntara ya Gitega ari yageze n'umwana. Watanze intahe yagize ati mu kwezi kwa kabiri guheze merutse gupfungirwa mu Kamenge zone. Mu ntango z'ukwa gatatu harafashwe umwigeme yari yagirizwa kwiba umwana amukuye Kamenge amudugana Gitega muri komine Ntacibuka, haba ari naho afatirwa. Inyishu yatanga bamubajije igituma yatwaye umwana atari anasanzwe arera, yishura ko ari nyakana kamukurikiye aduze, ahandi ibibazo bimusatiye akavuga ngo ni shetani yamuhenze. Nako kandi ngo bahuriye kuri pariki igenekerezo ya 13 Ntwarante uyu mwaka w'2024, aho umwe yaciye ataha undi we akaba yarajanywe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Abavyeyi rero mufise abana muri yo bari mu bacunge cyane kuko muri iyi minsi ubusuma bw'imonogoje. Nako kandi nkuko nababwiye hari umunyagihugu wo mu Rumonge agira akwiza ukwezi atazwi irengero, yahagaritswe n'abakozi b'iperereza ku mugoroba w'igenekerezo ya 13 Ntwarante uyu mwaka w'2024. Uyo ni Eric Manirakiza. Manirakiza Eric avuga ku mutumba wa Gatete agacimbira Igihara muri komine n'intara ya Rumonge, ariko ubu yarasigaye mu gisagara ca Rumonge quartier Birimba, aho yimukiye kugira umukenyezi we ashobore kubandanya amashure. Eric Manirakiza ni umuvyeyi w'umwana umwe. Mu kazi ka misi yose Eric Manirakiza yikorera ivyiwe, yarazwi cyane mu rudandaza rw'amamesa. No muntu yari yarakoreye no mu bihugu bitandukanye nka Tanzania na Kenya. Nta vya politiki yari yitwaritse nkuko bivugwa nabiwe. Uti ifatwa ryiwe rero ryagenze rite? Ku igenekerezo ya 13 Ntwarante uyu mwaka w'2024, Eric Manirakiza yagorobereje ku kabari bita kwa Mwami ari kumwe n'umugenzi wiwe yitwa Niyongabo Auguste. Hafi nk'isaha 3 z'ijoro Eric na Auguste barasohotse akabari ngo batahe. Eric yaranabimenyesheje umukenyezi we ko atashe. Bageze hanze rero ngo niho baca basanga kamyonete Toyota Hilux double cabine yera ifise ibyo bitabona ibarindiriye. Havamwe abantu bambaye imyambaro isanzwe ariko bafise inkoho, barabafata barabakubita, ariko baca batwara Eric Manirakiza wenyene. Auguste baramusiga. Mu minsi yakurikiye abiwe bararondereye hose mu busho no mu bitaro, barabura Eric Manirakiza. Auguste Niyongabo yariketswe rwose ko yagize uruhara mu vyashitse, aranafatwa bigoranye hanyuma ararekurwa.
Parike ya Rumonge yaragondojwe ngo ikurikirane ico kibazo ariko yabikoze yikurayo. Abaryango ba Eric Manirakiza bakemeza ko parike ya Rumonge ataco yabafashije vy'ukuri. Barikeka ko yahawe amategeko yo kudakurikirana vy'ukuri abanyuruje Eric. Muti none ni bande baba baranyuruje uyu Eric dutabariza? Imbere yuko Eric Manirakiza anyuruzwa hari vyabaye bitangaje. Umukuru wa quartier Nkayamba mu gisagara ca Rumonge yarungukiye Augustin niyo ngabo ifoto ya Eric Manirakiza amubwira ko hari abantu baba muri Kenya bavuga ko abafisiye amahera. Augustin niyo ngabo ntigeze abibwira Eric, ahubwo Augustin yabiyagiye umugenzi wiwe. Kuba Eric yaranyurujwe ngari kumwe na Augustin bagakubitirwa hamwe ariko akajanwa Eric gusa vyatumye abantu bibaza ko Augustin yakorana n'abanyuruje Eric Manirakiza. Naho kandi ikindi chateye amakenga abantu ari uko uwo mugoroba Augustin niyo ngabo atawe yabwiye ko Eric Manirakiza yanyurujwe. Imodoka yanyuruje Eric Manirakiza yarabonetse ko ariyo mwiperereza aho mu Rumonge iperereza ritwarwa na Regis Sibomana ngo uyu niwe wa mbere ategezwa kubazwa iyo Eric Manirakiza ari. Abandi bashobora kuba bafise ico babizi ko ni Augustin niyo ngabo na chef de quartier Nkayamba. Umwe mu bakozi b'iperereza Bujumbura yamenyesheje isoko ryacu ko afise ubwoba ko Eric Manirakiza ashobora kuba yaramaze no kugandagurwa. Ngaribaza ko Eric Manirakiza ashobora kuba yararemetanirijwe ivyaha bikomeye nk'uko abitangaza. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri uno mwanya. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafite nako kugira ngo utoje ucikanwa nadushikiriza usangize hano makuru bagenzawe kandi babarereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu yakure nandi menshi bariko aravugwa yoba yo gutabariza abantu babanyurujwe arabana n'igisata cy'ubutungane igisata cha politike imigenderanire n'ayandi makungu be n'ibindi vyinshi. N'umuhoza TV Imana ibahezagire turacari kumwe.